bamwe batinya kubivuga yamye ari école d'excellence na cane cane yamye ari école d'excellence zizije ngo école d'excellence muri ibi bihe ni vyiza mugabo iseminari nayo niyo yatangwe kuba amaseminari yatangwe kuba école d'excellence muri iyo myaka indwi harimwo abasaseredoti barenga nka 50 bavuye muri ubwo butumwa bwene naranguye ico gikorwa mu seminari. Kunzi ba Axia Vibe TV teka ryawe teka ryandi teka ryacu kwemera kuvyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Seminari ntonya y'Imugera igiye guhimbaza yubire y'imyaka 100 iriko iraramurira Uburundi n'Eklezia. Kuri uno munsi rero twagize amahirwe yo guhura n'umusaseredoti w'umukama yigeze kuyirongora atwidondore hanyuma ca tubwira n'igihe yoba yarayirongoreye ca tubandanya n'ikiganiro murakoze. Je nitwa Patiri Ntahuyama Barnabe nayoboye iyo seminari y'Imugera kuva mu mwaka wa 2012 gushika mu mwaka wa 2019 kandi no kongerako yuko kuri jewe kabaye akanyamuneza kubera kuko nagiye gusubiriza mu ndumane barumuna bacu kuco nanje narose ko nari nahize kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 988 gushika mu mwaka w'igihumbi n'amajana 995. Murakoze cyane Pati kaze kuri Axia Vibe TV. Nuko ikiganiro mukaba mugire mugishikirizwe na Olivier Ntwari. Mwavyumvise yuko yarongoye iyo seminari ndetse aciye atwibira n'akandi kabanga yuko yanahize. None Pati duhereye igihe mwahiga mwabona hameze gute? Murakoze igihe nahiga ubwa mbere naho nari umwana muto ndabona ngiye kuhatangura ubwa mbere mu mwaka w'indwi nyene ishobora umwongere umukuru wa diocese nkuru ya Gitega wubu niwe yarashinzwe itokwa ndibuka rero ariwe aza kuturondera nk'abagomba gushaka kwiga mu seminari ntoya y'Imugera hanyuma araheza aratwemerera tubimusavye nuko hanyuma turakigwa kumwe n'abandi yari imyaka 2 y'uwindwi A na B mbere muri iyo ntumbero nyene yuko iseminari yimirije guhimbaza imyaka 100 ibayeho ndabona abo twigana ubu turiko turaronderana batwere tubona amaliste y'ukugene twangana umwaka w'indwi A warimwo 49 umwaka w'indwi B warimwo 47 ariko kesha ndababwira yuko muri abo bose abashoboye kuba abasaseredoti niturenga 3. Barishimwe nayikobaza mbega mwavuyemo abangahe none uciye ukinyishura murashitse mu seminari muravuye muhira muri abana bato mwayibona gute utari mumenyereye ibintu byo kugaranwa canke ibyo gusenga sinzi ko mwakontu mwahora musenga mushitse mu seminari mwabonye hameze gute? Mu seminari je nahagiye ndahakunda kubera kuko nari nabakuwe no kugenera aho rambona abaseminari bazanye n'umusaseredoti mu paroisse mvukamo Kirimbi ico gihe ntari bwa paroisse baza nk'abaje mu isukurisare nkabona ukugene baza bashajije twakunda guca tubitiranya n'igihe akawa gasambuye amashurwe hajya imvura itasuye twavuga kwe humengo n'abaseminari muri ico gihe rero nahasavye ndahakunda kandi kora ko navuka mu muryango w'abavyeyi b'abakristo ivyo gusenga ntivyangoye na gatoya narabikunda ko natangwe kuja mu hari w'ingendanyi kuva nkiri umwana mutoya ndi mwaka wa 2 hanyuma ndaba umukorezi nuko ivyo kwinjira mu ndinganizo yo gusenga ntivyangoye mugabo ndababwira icatugoye n'icuko kandi sinari jenyene n'icuko twinjiye muri iyo seminari yahora ari lise igihe Bagaza yari yafashe amaseminari akayahindura amarise twahasanze rero abana nogira nti bari bagoye badashoboka mu kutwakira bijya bita kunyuzu badukubitira mu bitanda nk'inzoka ico rero nico kumbure cagoranye gatoya mugabo abasaseredoti bari bahari uhereye ku muyobozi Musenyeri Juvenal Kadogo baramama bakamama hama biratinda biramera neza rero ndibuka ko Musenyeri Kadogo yigeze gusaba agira ati
abaje ngaha nk'abiga muri lise batabona bo bandanye indinganizo y'iseminari tubasabe mu bitubwire tuje kubasabira ayandi mashuri kandi vyaciye bigenda uko hanyuma iseminari iratonganukwa neza je nagiye kuhaheza iseminari nyene numva ko ndi muhira. Ego nuko rero ahanini tugaruke nk'umuyobozi wavuze ko wayoboye imyaka 7 yose mbega nk'umuyobozi hoho ikintu wibuka kw'iseminari ntonya y'Umugera niki? Nibuka vyinshi ariko reka mvuge bikeya cane. Ubwa mbere na mbere iyo seminari mu gutangura kuyobora mu mwaka wa 2012 nari ndahamaze imyaka 4 mfashanya n'abandi basaseredoti mpereye kuri patiri mukuru yarayiyoboye nyakubahwa patiri Celestin Nsabindavyi no kuvuga yuko hari ivyo nari maze kubona bitari bike mu kugena abaseminari bameze mu kugena akazi gakorwa n'abigisha nuko nibibanza naza ndabona iseminari ironka mu bibazo cyane vya leta muri ico gihe rero natangoye kuyobora hariho iciyumviro ndayifiseko iruhande yuko nari narahize nari nzi ko iseminari naho bamwe batinya kubivuga yamye ari école d'excellence na cane yamye ari école d'excellence zizije ngo école d'excellence muri ibi bihe ni vyiza mugabo iseminari nayo niyo yatangoye kuba amaseminari niyo yatangoye kuba école d'excellence rero mu vyo ngumya kandi vyampimbaye nuko iyo excellence yabandanije mu kumenya hanyuma wahimbagwa cyane nuko ko nari sanzwe nyoboye no gutuma bw'itorwa muri diocese abaza mu seminari babaraba umuntu nyene yagiye kuyaga naba basanze mu paruwasi yego twereka tuvyite nyene kurobanura none itorwa nyene kurobanura ari we wese subirindirayo kumubaza icaje gukora icarico gituma ari karasaba seminari niki nkaheza nkashangoma ndabimwibutsa nk'umuyobozi w'iseminari nari nagiye kumubaza nk'ubushinzwe itorwa mbega bime twayagiye naza kugutora umbonera bikibandanye ndabona rero kugene mu ndinganizo y'seminari hari indinganizo nziza cyane kugira amafungo muri Foyer de Charité mu Giheta biga mu mwaka wanyu oya ukurikirwa n'uwanyuma kugira ngo biyumvire barabe yuko icabazanye kirimwo kibaye kitarimo naho nta ngorane tugasha tubashigikirira ico bagira ati twe twaramurikiwe none twahisemo iki ico rero carampimbaye yuko muri iyo myaka 7 harimo abasaseredoti barenga nka 50 bavuye muri ubwo butumwa ukugenera aranguye ico gikorwa mu seminari simfise igitigiri nyezina muga ndazi neza ko barenga 50 nareze muri iyo myaka 7 hanyuma n'abandi bantu bijunja n'ijambo mu gihugu iyo duhuriye mu bikorwa ahana hariya mbona yuko nezerwa nuko numva hari ugira ati warakoze iryo jambo rirahambaye gose mu burezi ariko sinogenda nababwiye yuko hari nakangoye gatoya nkitangura iyo myaka muri iyo myaka y'2012 kubera kuko abo twakorana twari tumenyeranye gukorana jewe nshinzwe ubutumwa bw'itorwa muri diocese n'indero y'abaseminari kubw'umutima hanyuma ati nce ndabayobora narabonye yuko uwo mwaka wa mbere ntivyoroshe muga nabone twarahavuye turashira hamwe ku buryo bw'uko navuyeyo mbona yuko mpimbawe n'ishi seminari reka nce ndababwira nuko mu ntumbero yo guhimbaza iyo yubire y'imyaka 100 jewe narose amahirwe yuko mu mwaka wa 2016 twuguruye icese imyaka 10 y'urugendo rwo gutegura iyo yubire ubwo rubanza ndarona ko rwari ruhimbaye cyane ubu rero nk'ubuje nzohimbagwa cyane ngiye kuraba ngiye mu rubanza bwite bw'iyo yubire iyo sawe ndarindiranya akanyamuneza kishane ego nk'umuyobozi wabona twana tukiri duto warano uje mu windwi aravuyemwo umuntu w'umusaseredoti bavuze ko bashika 50 ubyakira gute nka wowe nk'umurezi tubaye turibagira ariko nawe wari warahabaye ego murakoze gusa ndabamenyesha yuko iseminari ntoya y'Umugera je nagiye kuyobora haciye igihe kitari gito ata mwaka w'indwi ukihari nakira rero abanyeshure baje gutangura umwaka w'11 hanyuma haraza n'indinganizo shasha nyuma y'ishure shingiro izo systeme zibiri zose narazibayemo baza rero washaka muga bakiri bato
ndibuka nk'umwana jewe nakiriye afite imyaka 15 aje mu mwaka w'11. Uwo mwana naho twavuze ibintu by'ukurobanura, uwo mwana nari namwakiriye numvise yuko atabavyeyi afise, aregwa yarezwe na mukase ko yamava kwishure afise asanga abandi bana bavukana kuri se gusa bahejeje gufungura, agaca yirigusa. Uwo mwana rero yari afise amanota make cyane kugira ngo ashobore kuza mu seminari. Mbwa numvise ubwo buryo abamongera nti kazima kiri muto nzomukuza kandi azovamwo ikintu. Arahava araza. Uwo musore n'umunyakaruzi arashobora no kwakombure yarubatse ubu ari seruko. Maze kuva mu seminari ko namusizeho rero narahimbawe numvise ukugene yarose amanota arenga 85 mu kibazo ca leta, nari namwakiriye atarenza amanota 58 kwijana mu kibazo ca leta concours national. Ako rero nakanyamuneza kukumva yuko umuntu yadugije umwana kamubona afise igihagararo n'iki ivyo akona karero kamwe muri vyinshi nashobora kuvuga yuko ukurera byaranteye akanyamuneza gose. Nico gituma nimvi zitihuta kuza ziko ziraza nk'izigwanda zitihuta kuza. Ego abakunzi ba Action Vibe TV iteka ryanje kwemera kubyara ubuzima, turi kumwe na Patiri Barnabe yahoze arongoye seminari ntonya y'Imugera iri muri yubire y'imyaka 100 ndetse isigaje iminsi mikenya gusa ngo ihimbazwe. None Pati tumirira abahoze biga kuri iyo seminari intonya y'Imugera kuzokwitaba ubwo rubanza, n'utazogwitaba azoraba ubundi buryo yoshobora kugwitaba. Ico munsavye ngira amaho basanga atari uburenganzira bwanje mugabo ntaco ni muri bwabo mugabo ico nzi nuko abariko baratunganya iyo yubire uhereye kuri nyene Cubero mu episkopi mukuru wa diocese ya Gitega, hanyuma n'abayoboye seminari muri iki gihe ubutumire barabukwiragije hose, kandi indinganizo imeze neza. Umuntu azarika araraba ku mbuga araba no kuja twaragiye gukorera ibikorwa rusange byo gutegura nyene bya hafi kugene ishusho nyene y'iseminari yoba nyene ifadika kandi nyene izo bimeze neza gose. None rero ntaze hagira ubusiba ndetse ubugwaye yemwe banaze hagira ubusiba. Hanyuma nkuko mubivuze n'utahashitse kubw'umubiri azahashike kubw'umutima mu kwifatanya n'abariyo. Ndazi yuko buryo bwo kumenyesha amakuru buzoba bukwiye buhari, ariko kandi no mu guterera kubera kuko none umutima ukomeye nto bamu mubiri ukomeye tuze duheze dusangire ivyo vyiza. Jewe ntagwaye yemwe niyo nzoba nti yego murakoze. Nuko Pati sinzi ko ari akajambo kanyuma mufise mubwira abakunzi bacu kubijanye niyo yubire. Kubijanye niyo yubire y'imyaka 100 n'ikintu kidasanzwe. Nkako iseminari ntoya y'Imugera ni ishure rya mbere rikuru ryabayeho muri kahise k'amashure muri iki gihugu c'u Burundi. Nico gituma rero zaba indongozi mu gihugu cacu mu bisata bitandukanye, baba abavyeyi bacu kubw'umutima muri ekleziya, sinashatse kurondogora ivyo byose harebe episkopi benshi barereweho nuko ntaguciriyemwo na nyene icubahiro Musenyeri Bonaventure Nahimana umenga hari aho nabonye ko nawe yizeye niho niho yarereye, kandi nawe rero akaba ari wagira gute akaba ari aramutswa idiocese kwishure n'seminari rya diocese. None rero uwo bitagoye n'ukuri twese tuze duhurire muri ako kanyamuneza, kandi turazi neza ko batwiteze n'igishika cishi abariko baratunganya urwo rubanza. Ego murakoze cyane, tubakengurukire ko naho twabafatiriye mwatwihanganiye mukaduha kano kanya. Nimwe nkengurukira ivyiza birarangwa. Nuko rero bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima. Kino kiganiro gitonya twari tuhawe n'uno musaseredoti w'umukama yahoze arongoye seminari ntonya y'Imugera kigarukiye ngaha. Olivier Ntwari nakibashikirije, tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma. Gira iteka.